mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muri Dondo Dieu Mbazumutima agire ayabashikirize afatikanije na Gisirene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma. Ingingo nkuru zimwe zimwe ziyagize nizi zikurikira. Urugendo Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanguye mu gihugu kibanyi ca Kongo uyu munsi rukazorangira hirya yejo kuwa 14 Mukakaro uyu mwaka ngo ruri mu ntumbero y'umukenyuro wa leta y'u Burundi yo kwiyegereza leta ya Kongo mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe abagwanya iyo leta bivugwa n'abakurikirana ivy'imigenderanire n'ibihugu. Ikibazo c'umutekano muke kivugwa mu gihugu c'u Burundi ngo nico gituma impunzi zidashobora gutaha. Ico kibazo kironse umuti urama ngo ntaco zibuza guhunguka, bishikirizwa n'impunzi ubwazo. Nayo impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'u Buganda zirasaba gufashwa n'ababishoboye bose kuko zugarijwe n'ubukene inyuma y'ingingo iherutse gufatwa na leta y'ico gihugu yo kuguma mu rugo mu kiringo c'imisi 42 mu ntumbero yo gukinga ikwirakwira ry'umugera wa corona uriko uhitana abantu muri ico gihugu. Musantari wa komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura yagirizwa ko yihetse inyuma y'ingingo y'ubushikiranganje bw'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusangi yo kubomora amazu yubatswe hadakurikijwe amategeko cane ku mabarabara makuru maze abomoza amazu atarabwa n'iyo ngingo muri quartier ya Mutanga Sud kugira aronke ibarabara rimushikana mu rugo rwiwe. Ivyo bamwe bavuga ko iyo ngingo iriko iteza akajagari katagira izina mu gihugu. Twabateguriye n'ayandi mu gisata c'agateka ka zina muntu hamwe n'ubudandaji. Mugume hafi inyuma y'akanya gato turabashikiriza inkuru imwe mu buryo buramvuye. Ndasubiye kubaramutsa. Kuva uyu munsi igenekerezo rya 12 Mukakaro umwaka wa 2021 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari mu rugendo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Urwo rugendo rukaba ruzorangira kuwa 14 Mukakaro uyu mwaka nyene. Abakurikirana hafi ivy'imigenderanire n'ibindi bihugu bakaba babona ko urwo rugendo ruri mu mikenyuro ya CNDD-FDD yo kwiyegereza amareta kuko rubaye inyuma yaho abajejwe igendereza n'umutekano mu bihugu vy'akarere na Kongo irimwo baheruka guhurira hamwe kugira bigire hamwe umuti w'ikibazo c'umutekano w'akarere. Bikaba bivugwa ko abawuhungabanya bari mu gihugu ca Kongo. Inkuru na Igete Inamahoro. Urwo rugendo rubaye rwa mbere muri ico gihugu ca Kongo aho yitavye ubutumire bwa mugenzi we Felix Tshisekedi mu ntumbero yo kongereza imigenderanire ngo barabire hamwe inyungu z'ibihugu vyabo. Urwo rugendo harukoze inyuma yaho abasheshe iperereza n'umutekano mu bihugu vya Uganda, Rwanda, Kongo hamwe na Tanzania bahuye ku igenekezo rya 6 Mukakaro uyu mwaka ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene hoboneka umutekano muri aka karere na cane kugwanya imigwi y'abagwanyi iri mu gihugu ca Kongo ahanini ngo yaturutse ku ngorane ziri muri aka karere. Ivyo rero ngo bakazobikora ku nyungu z'abanyagihugu babo bose. Urwo rugendo rero rushitse kandi ngo inyuma yaho leta y'u Burundi yemereye ku mugaragaro ko abariko bagwanya leta bahari ivyari vyarahakanywe kenshi bakavuga ko ahubwo ari ubusuma bw'imonogoje. Abakurikiranira hafi ivy'imigenderanire n'ibindi bihugu bakaba bavuga ko urwo rugendo rushobora kuba rugamije imikenyuro mu kwiyegereza ibindi bihugu vyo muri aka karere imbere y'uko bashirako umukono ku bikorwa bazisunga mu kugwanya iyo migwi y'abagwanyi. Abanyagihugu nabo baganiriye na Radio Haguruka
ku vy'urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu bavuga bati leta nibanze igwanye ubwicanyi n'uruhigi bikorerwa abo batavuga rumwe, umurundi wese yishire yizane mu vyiwe no mu biwe, abarundi bose baba abari mu gihugu canke abahunze igihugu ibatunganirize, hanyuma igende yiruka inyuma n'abari hanze y'igihugu, ngo niho niyo migwi y'abagwanyi izosambuka, ngo bitabaye ivyo ibibazo ntibizohera. Abarundi batandukanye barabandanya kugira ico bashikiriza ku vyashikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange, bubicishije ku muvugizi wabwo aho yahamagariye abarundi bahunze guhunguka. Uyu munsi tukaba twashimye kubaza abarundi bari mu makambi y'impunzi uko bakiriye ako kamo batewe. Kubw'izo mpunzi bati ikibazo gihambaye ni umutekano muke kandi ni nawo bahunze, ngo leta nibanze ikemura ico kibazo c'umutekano muke hanyuma bazoca bahunguka. Inkuru na Kamikazi Jeannette. Impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi atandukanye y'ibihugu bibanyi n'igihugu c'u Burundi zimenyesha yuko zitarota zitabira kamo zatewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, terambere n'umutekano, ngo kuko icari catumye zita ivyabo n'ababo zigahunga ngo n'uwu munsi kitaravaho. Ivyo bakaba babishikirije inyuma yaho umuvugizi w'ubushikiranganji atereye akamo abarundi bahunze guhunguka, aho yavuze ko n'abari ku mitahe ngo batotinya gutaha ngo bakavugana n'ubutungane bw'u Burundi. Tega amatwi bamwe muri izo mpunzi ziri mu makamba atandukanye y'ibihugu bibanyi n'igihugu c'u Burundi, hakaba harimwo izo twahinduye amajwi ku mvo z'umutekano wazo. Kibazo nyamukuru u Burundi bufise ni kibazo catewe n'umutekano muke, kandi na n'ubu ico kibazo kiracahari. Rero kuba Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi ahamagarira abarundi bahunze guhunguka, nibaza yuko atari cyo cambere yari guherako, yari kubanza akavugana na leta rimwo ukuntu botorera inyishu y'ibibazo by'umutekano muke urangwa mu gihugu. N'abari mu gihugu bwabo ntabwo batekaniwe, ntabwo batuje, ntabwo bishira ngo bizane, barara ntibuca, twumva imitego ku mabarabara, twumva ubwicanyi hirya no hino, twumva abanyuruzwa, twumva abafungwa, na cane cane uravye abatavuga rumwe niyo leta nyene. Rero nabanze akemura ivyo bibazo byose by'umutekano bibanze bije ku murongo. Twebwe nk'impunzi twahunze ivyo ntaco bitubwiye, kuko niyo mvugo yabo ya misi yose yo guhuma amaso abarundi. Impamvu mvuga yuko ataco bitubwiye, uburorero ni bwinshi bugaragaza yuko umutekano ari muke mu gihugu c'u Burundi. Abantu bicwa ku bwinshi, abandi baranyuruzwa, imitego irigwa irategwa ku mabarabara, abantu bagapfa ari benshi. Ubwo butungane ntabwo bwigenga kuko ni igikoresho ca CNDD-FDD. Ivyo avuga rero ntaho bihuriye na gatoyi n'ukuri, kuko nimba impunzi zarahunze zigahunga ari uko zitotejwe, yobanje wenyene na leta yiwe nabo basangiye kuyobora kirya gihugu bagakemura ibibazo vyatumye izo mpunzi zibaho, noneho bagatanga amahoro. Amahoro amaze kuboneka, impunzi yariyo yose yotaha atawurinze kwirirwa arayihamagara, kuko igihugu ni ca twese turagikeneye. Igihe rero ivyo bitarabaho, n'ubundi impunzi zizoguma ziriho. Kuri ivyo nyene vy'impunzi zimenyesha ko zitarota zitaba akamo ka leta y'u Burundi ibahamagarira gutahuka. Umwe muri izo mpunzi avunira akagohe abarundi bahunze, co kimwe n'abanyepolitike baronderwa n'imitahe mpuzamakungu, ko batokwihutira kwitaba akamo benako ngo kuko bashobora kugwa mu mutego ubutegetsi. Agasigura ko niyaba harinda hadatunganirizwa abarundi badafise imitahe ibarondera, abayifise bobo ngo vyobakomerana. Dukurikire uwo murundi w'impunzi akaba ari mw'ikambi imwe yo mu makambi y'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi.
n'abitwa ko bahungutse benshi muri bo baragirirwa nabi. Hari urugero rw'uwitwa Royizi, hari uwitwa Harerimana Jean Pierre, hari n'abandi bagiye banyuruzwa bahungutse. Rero ibyo bibazo nivyo vya mbere bikwiye gutorerwa umuti imbere y'uko abwira impunzi ngo nidutahe, ngo imitahe ngo arayidukurako, ngo arayikura kuri abana bariya. Ubutungane buri muri kijya gihugu ntabwo bwigenga. Ayo rero ni nka ya maresha mugeni, ni kugira ngo abashire mu mitego abo barundi bitwa ko bafise iyo mitahe, hahohoterwa abatagira imitahe, abasanzwe nabo bariko bararonderwa n'ijya ntwaro, n'ubutungane bw'ijya ntwaro ya CNDD-FDD. Bo vyogenda gute niba ubutungane budashobora gutunganiriza abatagira n'iyo mitahe, abayifise bo vyocuriki? Nico rero mbona ko cobanza kigatorerwa umuti, hakaboneka ituze, hakaboneka amahoro imbere y'uko atera kamo abeshabesha utunaturiya ngo batahe, ngo ntibazokurikiranwa. Nibabanze batanga amahoro ku bari no mu gihugu, abari inyuma yacu nabo bazobona ko ibibazo vyatoye umuti, noneho bazibwiriza. Tukiri muri ico gisata nyene, impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu c'Ubuganda ziratabaza umuntu wese yogira ico ashoboye kuzifasha, ngo kuko ziri mu ngorane zitagira uko zingana, biturutse ku ngingo zafashwe na leta y'Ubuganda zo kwirinda ikiza c'umugera wa corona kiriko kiratikiza inganda muri ico gihugu. Ndayisenga Frederic aserukira impunzi ziba mu gisagara ca Kampala atera kamo impunzi gukomeza kwirinda no gukingira abagenzi babo badasize inyuma gufatana mu nda muri ibi bihe bikomeye. Inkuru na Mberamihigo Jean Marie. Inyuma y'ingingo zafashwe na leta y'Ubuganda zisaba abanyagihugu n'ababa muri ico gihugu kuguma mu rugo iminsi igera kuri 42 mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwiza ry'ikiza c'umugera wa corona kiriko kirasasika inganda muri ico gihugu, abarundi bahungiye mu Bugande ngo bugarijwe n'ubukene butagira uko bungana. Ndayisenga Frederic azerukira impunzi ziba mu gisagara ca Kampala arazitera kamo ngo zibandanye kwirinda no gukingira abagenzi babo. Dukurikire Ndayisenga Frederic arongoye impunzi ziba mu gisagara ca Kampala hariya mu gihugu c'Ubuganda. Ego ubu turi mu bihe bidasanzwe aho ikigiza cugarije isi yose. Ingaha mu Buganda hariho itegeko yuko abantu bose bateza kuguma mu mihana yabo iminsi 42, bigasaba yuko kandi naho mu mihana nyene baguma bikingira. Arico gituma dutera kamo abarundi bose aho bari ko bageza kwikingira, bagakiza izo ngingo zose zisabwa kugira bikingire bakingire n'abandi. Naho bari mu rugo birashika yuko hogira abandura bamaze kumva ibimenyetso, turabasaba yuko botera kamo bagatabaza kugira ngo dushobore kurondera badufasha bashikane kwa muganga hakiri kare. Turiko turanasaba yuko kumbure tworonka uruhusha rwo gutembera tuga mikemike kubayifise kugira ngo dushobore gushikana abantu bacu kwa muganga bafashwe. Turabahamagarira kandi kubandanya bafatana mu nda, cyane cyane yuko iki kiza kije congerera ikindi kiringo caheze twamaze iminsi myinshi twugaranywe. Abantu rero bari mu bukene, ariko no muri ubwo bukene nyene abantu bogerageza gufatana mu nda, turegeranya duke dushoboye, tukagarukira wasinzikaye ubwa mbere haba kubagurira imiti canke kubafasha mu tuntu dutonya dushoboye. Tugahera ngaho rero tugaterereza umuntu wese yumva yogira ico afashije agatabara, kubera yuko nta yindi nzira muri bike bishoboka bogerageza gufatana mu nda. Kubwo aserukira izo mpunzi Kampala mu Buganda arasaba n'abarundi baba mu bindi bihugu ko bafise umutima wo gushobora gufasha, ngo yofasha kugira batabara abarundi bahungiye muri ico gihugu, ngo narijya abarundi bamanye umuco n'umutima wo gufatana mu nda. Dusubire dukurikire Ndayisenga Frederic arongoye impunzi ziba mu gisagara ca Kampala mu gihugu c'Ubuganda. Mu bo turaterereza abarundi ubwacu, bose atanga ico afise, inshuti n'abagenzi, abari ngaha n'abari mu mahanga, kuko abarundi bamye barangwa no gufatana mu nda, kandi mu bihe byinshi tumaze gucamwo twarabonye yuko tubana hafi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 Mukakaro umwaka wa 2021, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yazindukiye muri quartier Mutanga Sud segiteri Mugoboka,
aho hari abanyagihugu basamburiwe amazu n'abajejwe intwaro bidaciye mu mategeko ngo imvo yoba yatumye musitanteri w'iyo komine atanga itegeko ko ayo mazu asamburwa akaba ari uko yashaka kwironderera ibarabara rimushikana mu rugo iwe mu gihe atashe n'imodoka. Bamwe n'abandi bavuga ko ivyo vyabaye ari akajagari katagira izina, aho leta itanga itegeko ntirisigurire abajejwe kurishira mu ngiro, bikarangira barikoresheje mu nyungu zabo bwite. Ido nido n'amahoro Patient. nta n'umunsi n'umwe bigeze bampamagara cyangwa bahamagare n'aba bandi bose tubagirisha akanama muduhe ibarabara turengane. Nta n'umunsi n'umwe twararenganijwe bidasanzwe, byari biteye umubabaro n'agahinda, batubwira ko ataho dushobora kubashikana, abadukije ni bariko baratwica. Abo n'abanyagihugu bo muri segiteri Mugoboka ya quartier Mutanga Sud iyo muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Amajwi yabo tukaba tuyakesha bagenzi bacu bo kuri radio Isanganiro. Inyuma yaho Sindayihebura Renova musitanteri w'iyo komine atangiye itegeko akariha urongoye quartier Mutanga Sud n'imbona Pierre ryo gusambura amazu y'abanyagihugu bidakurikije amategeko. Uwasanzwe arongoye quartier Mutanga Sud agaca yitana imbonera kure ziwe bakarengera ku mazu y'abanyagihugu bagasambura. Mu gitondo cyo kuri wa 12 Mukakaro hakaba hari hamaze gusamburwa amazu y'abanyagihugu agera ku 10 nkuko amakuru uruganda rwa radio haguruka rwakuyaho ku Mugoboka avuga ngo uwo musitanteri atwara komine Mukaza Sindayihebura Renova yatanze itegeko ryo gusambura amazu y'abanyagihugu kubera ko yishakira ibarabara azohora camwo mu gihe atashe mu rugiwe ahasanzwe aba, ariko abanyagihugu bakavuga ko atigeze abagisha inama, ariko ngo yikitse mu kiza akoresha itegeko ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange kugira ngo ashike ku nyungu ziwe bwite. Abo banyagihugu bakabandanya bavuga ko uwarongoye quartier Mutanga Sud Pierre Nimbona asanzwe avuka muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza ngo kubera atazi gusoma no kwandika yahawe amategeko na musitanteri wa Mukaza basanzwe bava mu ntara imwe ya Kayanza kandi bose basanzwe baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bikaba binavugwa ko uwo mutegetsi atwara komine Mukaza yoba yarafashije uwatwara quartier Mutanga Sud kwiba amajwi kugira ashobore kuronka ayo mabanga. Abanyagihugu bamaze kubona ko ibiriko birababako ari urukino ruri hagati ya musitanteri n'urongoye quartier baritiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika asanzwe atwara ubwo bushikiranganje ahageze muri iki gitondo ati leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomura, yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye akarimbi bonyine bakibomorera. Twe nta nguvu dufise zo kubomora kuko iyi leta ni ya twebwe bene gihugu. Leta ntiza guseka, umuvyeyi ntaza gusekana n'umwana wiwe. Umwana yakoze ikosa uramwereka uti hajya hari ikosa akabona ko ikosa yarikoze hanyuma agasaba ikigongwe, ibikwiye wamubwiye yakora akabikora akabiringaniza. Abajejwe intwaro bose mu gihugu cose ko bamenya yuko ujejwe intwaro ataza gukandamiza umwene gihugu. Umwene gihugu uramusigurira ivyo ubona bibereye, uno musi atavyumvise ugataha ejo ukagaruka. Kubera izo mvo nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyogire ndabahe kajyumwe ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyava mu byose byasubiye kubakwa nabo nyene akawude mu nagiyemwo nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere basubize ibintu uko byari bimwe. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'abavyeyi sinzoze numva umuntu yari w'ikinuma, bakoresha uburyo bwabo gushika basubije nkuko byari bimeze. Uko bahamagaranye barabizi, uko bagiye inama kuvubura barabizi, mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amazi ameze nkuko yarameze. Abakurikiranira hafi ivya leta y'u Burundi bakavuga ko ivyo byose vyabaye iyo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange buza kuba bwarasiguriye abegwa n'itegeko bwatanze bose ngo ivyo bibazo vyabonetse aho ku Mugoboka n'ahandi henshi mu gihugu ntibiba biriko biraba. Ngo leta ya CNDD-FDD ibandanya kwerekana ko irimwe akajagari kenshi, kandi kibabaje nuko igihe cose ari umunyagihugu mutoyi agwa mu mporera. Abandi nabo bati nduguriye twamugina, ikibwirwa n'icumva kandi cerekwa n'ikibona ndugaye twamugina.
dufate akaruhuko gato hama inyuma yako duheze tubandanye n'ayandi twabateguriye mu gisata c'agateka ka zina muntu hamwe n'ubudandaji. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari, zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru, baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa vyo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Ngo Mirakiza Eliya atwara umugambwe senere muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yahagaritswe kuri uyu wa 9 mu Kakaro uyu mwaka wa 2021 yoba amaze kugandagurwa. Ikibanza yagandaguriwemwo akaba ari shamba cimeza rya Rukoko. Abavugwa ko batwaye muri iryo shamba uwo munywanyi w'umugambwe senere akaba ari umusirikare Ndayishimiye Aroni afise ipete rya Lieutenant Colonel, akaba arongoye ibatayo ya gisirikare y'amajana 212 isanzwe ikorera aho mw'ishamba rya Rukoko. Inkuru na Kingi Blaise Iranzi. Amakuru radio haguruka ifise amenyesha ko imodoka yari itambitse imbere y'ibeni yari irimwo Eliya Mirakiza mu gisagara ca Bujumbura aho bita kwishaniki, yari imodoka ya gisirikare. Iyo nayo yari irimwo Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye atwari batayo ya gisirikare y'amajana 212 ikorera mu ishamba rya Rukoko. Abandi bari kumwe muri iyo modoka n'abasirikare basanzwe bacungera uwo Aroni hamwe n'umukuru wa zone Maramvya ya komine Mutimbuzi yitwa Gaston Singora, bene uwundi munyamutimbuzi yitwa Emenzo Habonayo, bamwe bita Ruburi abandi bakamwita Nkurikiye. Iyo modoka ya gisirikare imaze kurizwamwo Eliya aho kuri Shaniki nkuko twebabwiye yateye yerekeza mu gisagara ca Bujumbura hagati. Ikimaze kumenyekana nuko iyo modokari mu gihe yariko ija mu gisagara hagati igeze kwibarabara rica imbere ya Lycée Tanganyika yarahagaze. Eliya ngo Mirakiza baramwururutsa baheza bamurize yindi modokari bahuriye yo mu bwoko bwa Hilux yera ifise ibiyo bitabonerana, imparati yayo tukaba tutarashobora kuyimenya. Iyo Hilux yera niyo yaciye ibandanya mu gisagara ca Bujumbura, aho mbere bamwe bavuga ko yoba yarashitse ku cicaro gikuru cigendereza kiri mwirohero hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Amakuru radio haguruka ifise kandi amenyesha ko nk'igihe cy'isaha 12 z'umugoroba iyo Hilux yera yari itwaye Eliya Mirakiza yahavuye iva ngaho mwipereza isubira inyuma yerekeza ibarabara rija ku kibuga c'indege ca Bujumbura, iraheza irabandanya gushika yinjiye mw'ishamba rya Rukoko. Uwo musi nyene wigenekerezo rya 9 mu Kakaro umwaka 2021. Amakuru akaba bandanya amenyesha ko Eliya yoba yahavuye agandagurirwa muri iryo shamba rya Rukoko muri iryo joro nyene, araheza acahambwaho nyene. Nayo Hilux yamutwaye muri iryo shamba ikaba yahavuye ivayo nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi basaba Evariste Ndayishimiye
arongoye Burundi gutegeka ubutungane buhagarike Lieutenant Colonel Aaron Ndayishimiye umukuru wa zone Maramvya Gaston Singora hamwe na Eme Zohabonayo baheze basokorore iyo nzira karengane canke bahanwe hamwe n'abandi bose bazoba bagize uruhara mu gukora ukabikabisha ngo atabikoze azoba ariwe abatuma gukora ayo maroregwa nawe azohezwa bibazo. Ababanyi abajyango n'abagenzi ba Innocent Ndayiragije ngo ntibatahura ifatwa n'ifungwa ryiwe ryabaye kuwa 9 mu Kakaro uno mwaka aho yakuwe muhiriwe bakaba bamenyesha ko ariko agirirwa irementanya na mustanteri wa commune Vugizo afatikanije n'ujejwe igendereza mu ntara ngo yoba ari mu bigeze gutera ku rugo rw'uwo mustanteri bavuga ko ariko ahogwa nyabune ivyiyumviro vyiwe vya politike ngo kuko asanzwe ari umunywanyi umugambwe SNL bagasaba kwerekwa uwabo ahapfungiwe kandi yongere arekugwe. Inkuru na Eric Kwizera. Innocent Ndayiragije umunywanyi w'umugambwe SNL wo ku mutumba Rurinda zone Mpinga yarafashwe mu gatondo ho kuri w'icenda mu Kakaro no mwaka ajanwa gupfungirwa ahantu hataramenyekana. Ababanyi bayibonye bavuga ko imodoka zibiri ziperereza zo mu bwoko bwa camionette Toyota Hilux zitagira imparati zazindukiye ku rugo rwiwe ku mutumba Rurinda zone Mpinga ya commune Vugizo mu ntara ya Makamba ngo zica zigera zimujanye. Babanje bavuga ko zageziwe imbere gato y'isaha 12 z'igitondo baca musohora mu nzu iwe akiryamye baca mujana yambaye agahuzu ko munsi konyene. Umukenyezi wiwe ngo yaravugije induru abaza ico umugabo wiwe azira ngo baca bamusimbira ko baramukubita arashaya bamusiga ari ntere. Imodoka ngo zaciye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba ngo zica zibandanye Bujumbura abiwe ngo bakaba bafise ubwoba ngo kashobora kuba yagiye kugirirwa nabi ngo baravye uko yajanywe no kwambara atambaye bakaba basaba iperereza kwerekana uwabo ahafungiwe kandi ngo yongere arenganurwe ngo naho umuntu yoba afise ico yagirizwa ngo afise uburenganzira bwo kubonana n'umuryango wiwe nubwo kurengutswa imbere y'intahe akisigura. Bakaba baheraheje bavuga ko icazoba cose ngo kizobazwa. Merowe Ntunzwe n'Imana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba ko kariwe afatikanije na mustanteri mu kumugirira irementanya. Jean Pierre Ntakirutimana hamwe na Celestin Mubona batazira Komoro Matebuka n'abanyagihugu bo muri komine Buyengero mu ntara ya Rumonge ubu ntawuzi irengero ryabo kuva ku mugoroba wo kuwa 4 w'indwi iheze igenekerezo rya 8 mu Kakaro uyu mwaka. Bakaba baburiwe irengero mu gihe bari mu gisagara ca Bujumbura. Ubwoba bukaba ari bwinshi mu miryango yabo ikaba isaba abajejwe intwaro n'igipolisi kuyifasha kurondera ababo. Inkuru na Muco Sonia. Celestin Mubona batazira Comore Matebuka n'umwarimu avuka ku mutumba wa Cewe muri komine Buyengera intara ya Rumonge. Urugo rwiwe rukaba ruri ku Muyama muri iyo komine ya Buyengero nyene. Jean Pierre Ntakirutimana nawe avuga ku mutumba wa Mujigo muri komine ya Buyengero intara ya Rumonge akaba ari umusore w'imyaka 28 yaheruka kurangiza amashure kuri kaminuza Martin Luther King yaba mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Gasekebuye. Celestin Mubona yamanutse Bujumbura akaba yashikira kwa muvyara we Jean Pierre Ntakirutimana nkuko twavyiganiwe na bamwe mu nshuti zabo. Ku mugoroba wo kuwa 4 igenekerezo rya 8 mu Kakaro uyu mwaka niho Celestin Mubona na muvyara we Jean Pierre Ntakirutimana baherukwa gukubitwa ijisho ijya nyuma aho wanyuma avuga ko yabonye bariko baratembera n'amaguru aho bita muri Asiatique Avenue Imbo mu gisagara ca Bujumbura hari nk'isaha 10 z'umugoroba. Ababo bararindiriye ko bataha amaso ahera mu nzira eka mbere ngo n'amatelefone yabo kuva uwo munsi akabajimije. Imiryango yabo ikaba itazi gushika ubu iyo bari. Agahinda kabaye kenshi mu bajyango n'inshuti za Celestin na Jean Pierre aho bibaza ko batakiri bazima. Basaba ajeje intwaro n'igipolisi eka mbere n'abaharanira agateka kazina muntu kubafasha kurondera kugira ngo bamenye ababaho baherereye.